amafaranga wayibagiye oya Metri nayo wayibagiye ngo ikibazo uyakwishakira sijewe oya ibikubundi nane sire muhira ndikanya ngo tujanye kwa mahera oya sawa telefone umuntu ari muhira kuzagenda amafaranga yinde ndaza wasafisi ngatahetze Banyak orang mbaga hera jewe mba bagoya kubiriza nabyamba Selfie. Wewe selfie na ukionyesha tupugane. tena kusikule Vile kigana. oya ubiriza aba bakufungura baza kufungura Oya oya sawa yibagiye mu mafaranga rekana yose niyo umugabo umuntu w'umugabo yitora akaza bazi kumuzo cyambare n'ubuze mufata wawe bari mutitwe basi wadashitse ariko neza no oya ugiye kufungura ya atapata basi ugiye gufata ugiye kufungura sivyo ndafite amafaranga si byiza amafaranga ni tuwa mili senta sawa nimugeze ngavuye muhaya ntabyeshikana siwo mutwazo wose kandi yamuze impamvu mwe muramenya kidahura sinzi sawa oya Mana gutumewe no gitaha. None nkiva ya ikibazo cha cheki hawe. Kibazo kivyo nagutumye biri hehe. Basi eka nabwingi neza yagenze. Nagiye maze kugenda. Sangara abatipe babiri bari hajya nyine. Nagiye hajya maze kugenda shicamba baje. Nashitseyo sanga ni hari ariko casanga ikashwana n'abantu. Sanze ikashwana n'abantu bagiye bakomanda ibyo bashobora gufungura kumbe nta mahera bari bafite. Babatse gusanga reba ko bashwana basi banteka ibihombo umudandaza bakaba bafata nabi nta mengani n'imbiri kuko navyo ashobora kumushikira cyambona bivanye n'uburyo babafashemo cyamutamo ku isoko y'amahera ndabarihira kugira ngo nashika mu nyera ze gushika nyenda bisigure kuzagenza kandi baba abakobwa ntwari kubarihira nayi kubarihira kubera ko ukunda abahungu cyane si kubakunda ahubwo nyene nuko mwigihe bamwe bahura n'ivyago basi abahungu nyene batamadura bahuye n'ivyago ahubwo nuko buri gihe ndiko ndarengana ngendanukanaga abama bahura n'ivyago mbona kandi mbona hari ubufasha ashoboye mu n'abahungu cyangwa nanje kwa icumi yo ahubwo gize n'ico nyibutse nakaha gapo nagataye akakapo kama wagasitse he aho wawa wagasitseyo kubera basi ye byashitse sana nakibazo reka ngenda garutse turabisubiramo abakozi ba Inside Burundi TV bakagukorera cyangwa bakakuzanira iyo mipira ahantu uba uherereye urana yuko ari mipira isa neza urana yuko uyambaye uba uri umusore vraiment usa neza wambaye Inside Burundi TV musi ariko logo ya Burundi News urabona yuko ari mipira isa neza ndakwifuriza rero nawe kwambara ubegwe turondere tukohereze wambare neza
karibu Estare. rasho umuntu n'intebe batwibutsa akaza kuturaba Jewe. yari wewe Yego. iminsi myinshi ndakubona Mahoro. meze neza karibu rero Murakoze. karibu ndamwicara Murakoze. iminsi myinshi Ase nukwenda ndashima. ndakubona nagaruka muri ya minsi Ujya munsi n'ukuri. Barakoze kuntu abantu. oya ni byiza gukora iciza harya ukora iciza ukagisangira Erega uzi yuko ntarinzi yuko tubana ega nsanze tubana ngaha gute. twe twibira ngaha nyene ahubwo na Niwe nusohoka hanze. basi ngaha barambana cane Aha, ate nasanze n'indani ntashobora kumbona uguma ngaha ntusohoka ntuje no gusoma. mva ngaha ngiye gusenga canke ngiye gusoma nabo bampanurira umwanya. Okay. Jo rero urabona hajya anywa nsanze hajya kwijya restaurant. Hajya uduze gatonye ushitse aho mpanze. Nabo hafi batubana hafi. Ahubwo je ndumiwe sanze ko uba ngaha mba hajya kujya mutama birondi kwa birondi hajya ndafise umugenzi hajya nyene umugenzi wanje umukobwa w'amahwahwa nyine avuga cyane basha urya nyene asha yumva ni hatari ni sawa rero ngaha ari muhira ni sawa tumeze neza turashima abandi bari hehe abandi sibo bari abandi nabo bararyamye ntibaravyuka wambaye n'umupira mwiza nambaye umupira mwiza shora waguriye hehe iyo TV ni ya hehe ni Side Burundi TV ni yahe kuri umupira ni mwiza buke ni mwiza hacubaye urambereye nibaza yego vrema nubwo ntagurutse basubirayo ndabere umupira nagasa neza nyene turubona umupira yego vrema umupira ndibaza ntuzimvye ntuzimvye atari ibintu nyene abantu twamaze kwishiramo Jyo TV mpanda yumva ugasene igeze ku ntambwe yo kugura imipira nayo imipira umuntu wese aba wifuza arawuronka ni sawa nanje ngira uzonterere nane ndakagura tuzovugana Imana yahezagira jewe rero wambwiye Samonte ni nakuronde bazi ko ari hancanze gatonya ukorera mbwiye nomero 6 naciye ndahabona nimero ucuzizi ntako kugora kumenya urazi rero je nje kugushimira ndaho warakoze vraiment ya munsi naragiye nibaza ngo ndafise amafaranga rya muhungu twari kumwe kajagari nawe n'amahera yarafise twari tuvuye twivira nibaza ngo mahera ngo ndafise kumbe panane nambaye niyo nayasize oya bijya ntibisanzwe ujya mudandaza nawe abadandaza babonye bagoye abadandaza baragoye ufata nabi mwisoko ku basi bashana ikibazo ni ikibazo yazwe babigoye hajye niyo ntakubona basi abadandaza nyine baba bashaka gufata abantu nabi ariko si vyiza asha nukuri ujya mudandaza nabonye abadandaza babonye bagoye barakara abadandaza bagoye urabona ukiza ngo kiriya mugabo reka ugideni ujya amahe ujya ibintu wanke kubiriye uramubura wamubonye gusa byongera rimwe tuba dukwiye kubatahura kuko amahera niyo babatuna ushobora gusanga nurya ari uwundi muntu akorera ariko umukiriya ngo ni umukwe umukiriya nyine umufata nk'umukwe reka shurya mose narakwiguza bazishitse ngaho amahera yo nabonye natutswe ndakubita kubera ibyo bari bantumye naciye nemera kukwigura basi ntibari kugufata nabi kurya aca ndakureka basi mvuga ati ndafise amahera kuvuga mugabo gusa tubisubiyemo ntubashavuriye kubera ibintu bagutumye utari wabishiki utari ubibajaniye ni ngombwa wagutuke basi nanje navyakiriye uko biyica reka imana niyampezagira nkagura ariyoni 6 nzoshe ndakohereza uyambariye ati nta kibazo ariko siniko ndakwishura bazi kwisi kagukenanya sikunyishuza aya jende umuntu asenga je umvaje nabi ndakwiyotse ikonye niko kandi imana hari ikihindura muko kumfata nabi ugasangira ampezagiye nawe ugasanga mu minsi ntiwaje kugura ujya munsi wamfata nabi naciye ndota naraye ndose ishakoshi y'amafaranga byakwere reka tubisengere tuje ku mabidu usenge twisonzeshe ngira ngo bizogenda neza nukuri nanje nukuri gushika uno mwanya numva no gushimira cyane kandi nako kunze ukungena umetse ufise umutima mwiza usa neza nimba ari uko edeja no ubugize ufise nubwo ku mutima nasanze aribura birasanzwe bitya n'ibito imana ihezagiye aho ugeze kuzakora iciye kandi uwo mutima uzowuhorane gusa nyine ni byiza gukora iciza aho bugeze hose
ukora iciza ukagisanga imbere. iyo fone uri kurakoresha ni wawe. Oya, ni gwawe. Kuragura kwawe. Nyajuma izohezagira ngira ngo Byose ni Imana, byose ni Imana, n'Imana ifashisha. uri mu magorwa ugize nte ifoka Birakuraba, birakuraba. nakundi Uwo mungu yajenga kugirana. iraciye nyine arengana. Yarenganye, none kurengana caca ngaha. Oya, iraciye kutuba munsi. Mwewe wamusabye urusha papa. Sinashoboye kumubona. Kugira uzana umuntu ngaha. Sinashoboye kumubona. Samba mumbabarire basi byashitse. Wimenyereye. Basi atariko namona. Sinakubwira gasho ubuzima bw'umwa umuntu atagiye arasenga. Muravukana. Nyata. Muravukana ubu. Oya ntituvukana. Ni muvukana? Oya abavyeyi basize ndi muto nakuriye ngaha. Yo. Gusa nyine abantu bikaba bafata nabi. Kibazo. Kumva uko ndavye. Oya ukwiye kwihangana reka Nikuza turasenga nyine nta kindi. Je ukuntu akufashe turi kumwe menga Ibaze pe. menga umukobwa N'umukobwa azobona yacari. Jembe nenzi kari nka mama wawe akubwira uko. Oya si mama. Hatari. Bagiye nkire. Ese abakobwa bakwiye kuza barihangana bakagenda bukebuke. None ega Imana ishobora guheza ryaje mu minsi ngana nk'isuba yaje. Ikagenda neza. Gasana niwe agarutse kuntihera n'abana bamitse. Oba rero jewe ngoma mpamve ngenda mukanya. Murakoze kwe. Ngoma mpamve ngenda ngira tuzosubira. Mwe murakoze iminsi yawe myinshi. Wabonye rukapera nagusanira. Niko mwiruka ntiyaravuze ko agira agende. Oya nta kibazo. Nanyarutse agende. Ahubwo ndasabye wisha ndameshikane ngaho. Muve ngaha no ngaho ntware. Oya nta kibazo reka. Nakuri tuzosubira. Reka ngende tuzosubira. Urugendo rwiza yakoze. Nagiye mu dukorwa two ngaha. Sawa. Reka twakishima abantu bashonje. Sawa. Sawa mzee. Bwana jeni sawa. Ndakubona. Nawe gute? Najari bome zine. Bira. Shashim. Hewe ujya munsi warantangarije ujya munsi hajya ahantu aho twari turi muri restaurant kwe. Nagutangaje gute? None bajya abantu urabazi? Wapi sinaenda bazi gusa nyene harya naraje ndumva banteguye. Ndumva bambabaje bicaye bangomba yuko noca nkoresha amahera narifise. Nanje we bantu ivyo nza gusura. Eba, je nanje kweri hajya bari bamfashe nabi, bwambira bari bamfashe nabi. Ndabwira ati sawa na kimwe. Abaje bashaka byose birahera. Mu nyuma rero bimaze kuba kuryanye kugura amafaranga. Namwateba, je ntiwumvana ngaho utamara amafaranga. Uko abanza yuko ibintu byose uri kuragira byose
wafashe nabi kurya nanje ko nawe umbwa ati genda bagugaruka sa yuko nawe bazaguha amafaranga je barantangaje uyu muntu ntabazi gute ashobora kubarigira basi ni byiza ko aho tugiye tuza twakora iciza ushobora kumukina na mose ibyo bibaho jewe ndabyo ko yari yamfashe nakibaza yuko tumufasha muri iki kuko wabona yuko ari umuntu bari abahungu bafite amanyama nyine mu gihe bataje bicishije bugufi yamera niyo bagutumye wategereza kubishuza bakakuriha sha ni ngorane no kuri kweri sindakubeshe kuko gisinaye kubihanga najya bari kuvaho bampaye kuje nta burofu ariko na amafaranga ibaze nabahaye ibintu akashanga sha kaje ngiye hano hirya nazosubira tutibutiye sawa Ataka. Ingo muhungu. Ako andose hari tuzobura. Ingo. nari kubirana cyo Biharage bantu byihutse baba. ibyo tubikuye ibyo tubikuye Charasha. Era twicara. Bajamvye rero bakoze urubanza. Kuvuga. Bambwiye ngo nsombe intebe ndumwe. Je ndazikoreye. Kabampe jage y'intuze y'impeke. None ntazume wazi. hano kwa baguhaye Oya kwa. Mukiri isaramu kwa. hano wasanga wasita Umbe wahishije. Urahisha? oya sindahisha None wari kurakora iki kuva mu gatondo? naye ntuzibona nzino kuvura Ungura ko. wewe wagiye saa 10 wigaze mbera niyukiye Babura zirero twahuye na wa mutipe twahurira muri restaurant. Uramwibuka? Umwe yadufata nabi cagihe. umwe yaho yani haya twahuye rero baba. Gusa we ntiyambonye bari kumwe n'agakuka karaho kamwe katurira amantuze y'amahera. Rero sasa kagakobwa sinzi kaguma gatonze. Kandi nanje ndatangwe kuza mu bwenge ndyamye sigaye mbona kariko karari hajya amahera. Umva oya rindira gatondo asigaza mu bwenge manzume kwanza. asigaza mu Mwana bwenge kwayo some ucukumanira asigaza mu bwenge banda ubu ndyamye acaza mu bwenge akazunguruka. ubu rero aho kwiyumvira aho tuzoja gukura amahera usigaye wiyumvira abakobwa Oya ega ni waza mu mutwe yarankoronije n'igikoroni. wewe waturi kubwirisha azuri kukoresha nimba ndyamye aho ugenda ndyamye. mbe nta nimero yaguhaye wa munsi Kaza ko nabonye myiruka Oya yarandihiye acaraginda. Ewe washaka ndamuzaba. none wewe ko wansize yuriruka cenze mbarukire kumurara Umveza re babu umveza re ndakubwira. Sivyo? Jya mukobwa ni kuraba turabe ahantu ntumenekesha. Turaba ahantu ari. Tugende tuzojana sivyo? Ujya mukobwa sinzi ko amubonye. sugwerekeza Menga ni nuzi yuko afise taille française. Françoise n'amaye française. abo nishinwa Ujya mu demo rero. Je shaka twiruke. Umu demo yumvira kurihira amafaranga muri restaurant. none kugutanshira Ndagushiyeko. Ni inzoga. wewe ntumva ko abore watatangiye kwi none tuzoje kumuraba ryari Nene kubishira kera. Ni kugenda ku mugoroba ku mugoroba. Yavuze ko aba hajya hepfo. Ndabesha. ngero umuntu ashaka Kuru ibyo bintu ko umpeke biraboneka yuko wewe waba muri yakubita itirura intebe mu rubanza. kamuhungu nagaheruka kera Tiyura nagaheruka kera kwe tiyura iyo jagi nona ko yazivye. hawa Umva rero je ngoma ngende ku mugoroba turava tuje kumurana. ile ubu naho kibuje kandi ari uza Je ngiye kuryama eka ngiye kuryama nderekere n'icyo ntashaka ni ntuwoteka tukarya. ivyo bigomba bisha Hari ikindi mbatse. genda basindoga ntayo ndakuru Waguze ikintu Mbega? nabitsa wewe turabare bucura turumce Uka ntuyimare.
Je no umuceri jewe. Urateka cyangwa uyu uhetse uwa? uyu uhetse ni wawutora Umuceri. uwo muntu nashize ngaho mu Wewe kuvuga uri nyuma yanje ne shawo bana warasaze ndaki. ntawutora Je nta muceri nuhora ni sowe kurateka. Ni je ntego navuze. reka ndabihera Ibintu bya kino gihe wewe. bemenga ndanatsigije Ari ndabevye nditaranye. Guys, ndabasabye muze kwibuka mugire subscribe, mugire na partage kugira ibikorwa byose bigiye biza biraboneka ngaha muze murabironka bimeze neza cyane.